Reka ndabaramutse nongere ndabipfuritse ibihe vyiza nongere ndabaramutse kandi again and again nkuko bisanzwe twamatobanyu umunsi ku wundi ndabashimire cyane ku bantu mwese mwatoretse ko mudukurikirana umunsi ku wundi ndashimira abantu muri around the world mutoreka ko mudukurikiranye nkashimira abantu muri bu gihugu cyacu mutoreka ko mudukurikiranye yiri Pista National TV ni Basirano Indundi Selector Man Nadi Bless Bombo Crowd Feed Garden the one and only in our country hama around the world uzokubwira ngo Indundi urazoca umumpereza hano kugira ngo mazenda mukosora bimeze gute rero murego murabona imbere ya kamera murabona ko twifashe neza cyane bimeze neza cyane murabona araberewe ameze neza ninde ni harine niyo nkuru yusubwa mbere dukoranye ikiganiro nubwa mbere kuri Pista National TV ariko subwa mbere dukoranye ikiganiro mwarabonye duheruka gukorana ikiganiro video itaraja kuri YouTube y'indirimo Amen Vuta Machozi ari nayo ndirimbo mwamenye muri iyi minsi biciye mu mbuga ngurukana bumenyi biciye kuri YouTube biciye kuri radio izigiye zitandukanye amakandi mwarakoze abantu mwayiteze amatwi abantu mwayishize ko commentaire mwagize ico muyikorako twari tifuza ko ibintu bigeraho Imana ibahezagire cyane musi rero turaza kuganira ku bikorwa bishasha bigomba kuza ariko noneho na byinshi tugenda turabiyaga ko ni arine niyo nkuru ari hano imbere yacu kugira ngo muze kumumva neza cyane karibu cyane murakoze mumeze neza turashima Imana Yesu ashimwe amen haleluya amen imisi myinshi basha myinshi ariko myiza yo gushima Imana ariko nizere ko ntagize nabi kuba nakuvuga izina wabikoze neza nyene uvuga nyene umuntu ukunda nyene turakundana uravyumva neza cyane merci urakoze cyane karibu mu kiyago harimo mu kiganiro kuri Pista National TV twahirukana kera ariko kandi ndibaza ko byose ni sawa ni swafi ku wariyo swafi ego murakoze cyane naje ndanezerewe kuri uyu munsi udasanzwe nagira ubuntu nuhoraho kandi ndagushimira cyane kunyumviraho ego cyane mu buzima busanzwe biragenda ariko turashima Uwiteka kuko biri kose kuba duhumeka gusa biba bigenda neza mu kazi k'Imana naho biragenda ni sawa ego biragenda neza cyane uyu munsi nkundire tuza kubanza kugira ngo twiyegereze imbere y'Imana uze kuza dushira mu maboko y'Imana hama kandi duce tuza tuyaga ibi nabiri amfise byinshi anyway uyu munsi byo kukubaza bitandukanye na mbere amen murakoze reka dusenga Imana turagushima Mana kuri uno munsi watugiriye ubuntu icubaro kibicawe Imana ndagushimiye kuri abakozi bawe wabagiriye neza tukaba turi muri kino kiganiro rekubane natwe ubwiza bwawe butugaragare ko ntabari twebwe ariko presence ikore ahantu mu izina ryawe Yesu Kristo n'abatwumva mwami ikiganiro kibabera ikiganiro cy'umugisha mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen asante sana urakoze kudusengera tubanze noneho turabire hamwe indirimbo Amen Vuta Machozi uyu munsi uyivuga hiki indirimbo Amen Vuta Machozi iranga ubuzima bwanje bivanye n'ivyo Imana yankoreye burya ari igihe umuntu abamo kidasanzwe kitoroshe ariko Imana akageraho Imana igutwenza nico gituma ndiko ndatanga message Imana yamaye message ivuga ati ko ari ahantu yankuye kandi maze kuhankura yaramanaguye amosozi kuko abantu bashaka ko ndahapfira ariko Imana irahambera ego risobanura ubuzima bwanje complete neza cyane urakoze cyane indirimbo Amen Vuta Machozi isobanura ubuzima bwawe isobanura ibintu byinshi kuri wewe ari nayo mpamvu wahisemo kuyihereza amajambo nkaya ndetse ugahitamo no kugira ngo indirimbo isohoke mu gihe nyacyo ego umaze kumva indirimbo Amen Vuta Machozi urumva ahantu igeze ndibaza urumva ahantu igeze uramaze kubona ahantu igeze umaze kubona imaze kugera noneho vyaguhaye ingufu zingana gute ni avantage warose mu buzima bwawe vyamaye imbaraga zikomeye kuko nabonye ko abantu bariko barayakira bimpereza izindi mbaraga zo kubandanya nkora mpagarara uko ndi kuko Imana imaze kubwira Gideon haguruka ugende ukora icyo nshaka suko Gideon yari afite ubushobozi canke yari mukuru gusumba bose ariko yagaragara nk'udashoboye ariko Imana imubwira turashoboye rero vyaciye bivanye n'indirimbo Amen Vuta Machozi ingene irikira kurikirana vyamaye imbaraga yo gusura kandi guhaguruka no gukora
imirimo y'Imana no gusohora izindego. Neza cyane, asante sana. Uyu munsi turiko turaraba indirimbo Amavuta y'Amachozi. Iyi ndirimbo yarakunzwe. Indirimbo igihe gito igiye kuri YouTube, ni indirimbo nabonye ko yaronse views nyinshi. Turavye ingene abaririmbyi batangura kuririmba, ingene bagenda baraduga, novuga ko ukuza kwawe n'ukuduga biriko biraza neza cyane. Noneho ese hari umuntu yoba amaze kuba yoba amaze kuguca intege muri iyi kariyeri yawe ubu, canke se umuntu amaze kumva indirimbo bakagira ibinabiriya bagenda barakubwira kubwiye indirimbo? Kunca intege Satani arahari kubwo guduca intege, ariko ndashima Imana kuba bariko barayikurikirana, babandanya bambwira shishikara ukomeze, imbere ni heza. Rero bimfasha kubandanya numva amajwi ya Satani, kuko ari ijwi ry'Imana ritubwira ati bandanya. N'amajwi ya Satani agerageza kukwereka yuko bidakunda, rero bima imbaraga bivanye n'ijwi ry'Imana. Na cyane cyane mu mirimo y'Imana ingene bigenda, iyo abantu bumvishije mu mirimo y'Imana muri kumwe muri ko murakora ibikorwa by'Imana, bakumva hirya no hino uri kuravuzwa ku radio, uri ibiganiro byawe bariko baravyumva, umaze kubona bavyakira gute? Baravyakira neza, bararyoherwa, bakaryoherwa cyane, banyifuriza gutera imbere cyane. Na cyane cyane haheze iminsi itari mike nyuma y'uko indirimbo Amavuta y'Amachozi isohotse, nta show turabona yawe, nta concert nimwe turabona uparticipamo. Tuvuge ko ari imirimo y'Imana yo yaragufashe, canke se n'igihe kitaragera, canke urafise pra washizeho yo kugira ngo uzutangurane noneho batangure bakubone ku mashow canke se ku makorabo n'abandi baririmbyi? Burya igihe cyose gifise igihe cyaco, ariko bivanye, urabona kira muntu wese afite uko ategura ibintu, rero tuba turindira igihe c'Imana kigeze, hanyuma ibintu byose Imana ibishire ku mugaragaro. Na cyane cyane, asante sana. Akantu rero ushobora kuba wobwira abantu ubu noneho batazi umuziki, sindiko ndavuga umuziki profane, ko ndavuga umuziki wo guhimbaza Imana, uburyohe buri mu muziki wo guhimbaza Imana? Murakoze cyane. Hanyuma nagomba ndabashishikarize nyene mubandanye mudukurikirana, kuko message dusohora ni message tuba twahawe n'Imana. Rero uburyohe burahari bwinshi, kuko iyo uri kurumva ikintu giguhumuriza, ikintu kikubwira ati Mana nukuri arawo wankuye, ndagushima. Rero ni nobabwira abantu bankurikirana, nibaruwe kudukurikirana babandanye, kuko inyuma y'ubuzima turafite ubundi buzima tuzabamo mu ijuru. Rero ubwo buzima tuzobamwo n'ubuzima tuzotegura aha ku isi. Rero babandanye badukurikirana, babandanye bahezagirwa ku bwacu, tuze tubabera umugisha nabo nyene batubera umugisha. Nico nobabwira. Murakoze. Na cyane cyane iyo uri kuraraba abapasteri benshi muri iki gihe tuvuga yuko ari minsi, uravye ijambo ry'Imana ingene riravuga cyane, mbabarirenda kwinjize neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi ya nyuma hazoba biyitirira izina ryanjye, hazoba amasengero menshi, hazoba ibinabiriya byinshi cyane. Uri kuragerageza kuraba abapasteri bariko barakora ubu n'abariko baraza, hari abapasteri baba buzuye impwemu zitandukanye. Umupastori ugasanga afise impwemu zikomeye cyane, mugabo kaza gusanga ugerageje kuraba abantu bafise impwemu zo kwinjira koko Imana ikaguhishurira, ugaza gusanga bajya abantu ziya mpwemu menga sizabo. Iki kintu wowe uhageze ukagira nko muri eglise ugasanga ibi bintu bimeze guca, ukabibona Imana ikaguha amaso yo kushobora kubibona, mbega icyambere wokora niki? Mbega nukubivuga ukabishira hazarani canke hari ikindi kintu wokora par rapport y'ivyo bintu? Murakoze cyane. Ndakunda ijambo ry'Imana rivuga ati ngo buri muntu wese azigama ico yakiriye, kandi ibi biriko biragaragara ku isi ni vyanditswe, yuko mu misi y'iherezo hazoba bavugishwa bibinyoma, ariko iyo umenye ukuri kw'Imana kuri mu ijambo ryayo, urazigama kijya wakiriye, urazigama ujya Kristo wakiriye. Kandi icyo nzi ku ijambo ry'Imana rivuga, Imana irareka ibintu byose abantu bose bagakorana,
abavuga ukuri abavuga ibinyoma bose bagakora, ariko buri muntu wese akwiye kuba maso abaye mu gusenga Imana ikamutahuza uko ashobora kugenda ataravye, kuko igihe cyose usenze neza Imana iraguhishurira inzira, ntuyijemo ibi bintu vyumvirize ubibemo, ibi bintu vyumvirize ntubibemo, kuko tuzoguma tuvyumva kandi tuzoguma tubabona. Ukora ibyiza ukora ibibi uzoguma umurebesha amaso, ariko wewe wicaye neza mu Mana, Imana iraguhishurira ikaguha gukomera no kudacishwa intege n'aba bantu bigira ko bakorera Imana batayikorera neza cyane. Murakoze. Aho usanze usenga, ndazi ko urafise umuvyeyi mu ngere w'ishengero, aranezererwa n'ibikorwa vyawe, mbega abisapotinga gute? Ubona mbega atanga karorero nk'ubu urashobora kuba ufise umwana akaba yigenza neza, mugabo ugasanga utanga akarorero ku bandi bana kugira ngo n'abandi bana bafatire. Urakora ibikorwa vy'Imana mu nshengero, aho usanze ufise nyene n'uyu mwungere, ukongera ukanaririmba Imana ko kukayitazira kugira ngo burya indirimbo mukora mwebwe zirashika kw'isi yose. Ugumvirije ry'amajambo aragira ica yatahuyemo. Hari cyo uyu umupasiteri asanze kurongoye umaze kubona haka reaction k'ivyo ukora, canke se hariho ukuntu maze ubibona menga ntibigenda, ubibona gute? Murakoze cyane. Hanyuma nyene umuvyeyi wo mu buryo bw'umwuka, ndashima Imana, burya umuvyeyi yobura kutaguha amafaranga, yobura kutaguha nyene ivyo wowe ukeneye mu buryo bw'umubiri, kuko tuba dukeneye byinshi, ariko zijya manuro no kugusengera no kukubwira ati komera kiba ari ikintu c'igiciro. Rero ivyo nivyo nshimira cyane, kuko arambwira ati Aline imbere ni heza, Aline nuruhe, Aline komera, ndabona uzoshika kure. Rero ivyo bimpa imbaraga, bituma mpagarara nkanezerwa ko mfite umuvyeyi, kuko ntaco bitwaye umuntu kuguhereza amafaranga menshi, ariko atariko arakubwira ati komera, bandanya, agusengere. Rero biramfasha cyane, nkabona yuko mfite umuvyeyi mwiza. Murakoze na cyane. Asante sana. Inyuma yaho noneho tugerageje kuraba kava zigenda zirasirikira, canke se ibiranga ko umuntu agiye gusohora indirimbo shasha, hari ibikorwa bishasha bigiye kuzoza, maze kubona jewe bivuye iwawe. Iki gikorwa gishasha twitege ko kizoza gikompleta Benivuta Machozi, kikazoshika he gusumba Benivuta Machozi? Iki gikorwa gikurikira ni indirimbo je nyene ndiko ndayikora, ni indirimbo izoshika kure cyane, kuko ndiko ndayikora video abantu benshi barayikunze, abantu b'amadini batandukanye. Rero iki gikorwa kizoshika kure mu mahanga, ndavyizera. Asante sana, urakoze cyane. Hama mbabarire rero noneho unyomerere twinjire mu buzima bwawe busanzwe. Ego. Hari ijambo rivuga ngo nimba ari iminwa ironke n'iminwe yakire. Mu gihe uri umuririmbyi uririmbira Imana, mu gihe uri umuririmbyi uvuga amajambo y'Imana, Imana nayo ikwiriye guhereza amaboko yawe. Turiko turaraba hagati yawe n'Imana, hari kibutse? Nta kibuze hagati yanje n'Imana. Uru rugendo haba muri eglise, haba no kuri uru rugendo rw'indirimbo zawe, sinoshinze Imana, kuko ikintu nyamukuru novuga n'ubuzima n'uyu mwuka. Uraza bizeye Imana nyene ibintu byose bama babyizera ko bazobishikako. Rero ubona tubaho n'ubu twahuye, nkaba ndiko ndakora iki kiganiro, urumva ko ari umugambi w'Imana. Rero sinovuga ko ari cyo mbuze, kandi Imana ifitiye ibyiza mu biganza byayo. Vuga gusa jewe mbayo kubwo kubibamwo, nkayizera, hanyuma Imana ikazonkorera ibyiza bikwiye gukorerwa kuri jewe byiza. Rero ntaco noyishinza ngo ndakibuze, kandi mfite umwuka. Murakoze. Asante sana, urakoze cyane. Twinjirire rero muri iki gikorwa gishasha kigiye kuzoza. Wavuze ati ni gikorwa nizera yuko kizoza gifise izindi mbaraga, hamwe coza ugasanga ziya mbaraga ntizifashe nkuko waruvyiteze. Ni gikiwo cokora kugira ngo ibe nka plan B izoza kugira ngo icigukura hahana. Murakoze cyane. Sinzi ngene no bivuga muri je, numva yuko kizoshika ahantu, kuko ndavyiyumva bivanye na message. Kuko ni message
izogenda ihimiriza abantu ico bakwiye gukora, izogenda ihimiriza abantu ko badakwiye gucika intege bivanye n'ivyo bariko barahura navyo, kuko ari igihe ukora ivyiza, ari igihe witanga ku bantu, ariko barya nyene witangiye akaba ari bo nyene baguca intege, ariko iki gikorwa kizotuma abantu basubira kandi guhagarara ubwira kandi bataruha mw'ijya mirimo bariko barakora, kuko ibyiza dukora nivyo bizotuma tubona ijuru, kandi ngo ibyiza birafite aho vyandikwa, Imana irandika. Rero iki gikorwa kizoba ciza cyane gusumba. Murakoze na cyane cyane. Uyu munsi turiko turaraba indirimbo zirasohoka, indirimbo zirandikwa, ariko kandi wewe urakora indirimbo ukabivanga n'umurimo w'Imana. Yose dufate ego n'imirimo y'Imana, ariko kandi no gukora indirimbo ukaja muri studio, umwuka, ibiki byonse amafaranga ukabikoresha. Uri kuraraba nta buryo, donc nta nguvu bigutwara gusumba uko wari kuba uri kurakorera Imana mw'ishengero gusa. Ego cyane murakoze. Birantwara imbaraga nyinshi kandi nyinshi cyane, kuko uyu murimo ndakeneye supporting y'abantu cyane cyane mu buryo bw'amafaranga. Nico gituma ndiko ndakora imirimo y'Imana, ntibintwara uburyo cyane bungana n'ubu buryo nkoresha nga, kuko uburyo nkoresha nga ndemera nkiyeba. Seke n'ikintu umuntu akora bivanye n'ingene kiri muri we, ni nk'umuhamagaro, yemera kwiheba, akemera kareka vyose, atakanambira ufise ukavuga ati n'umunsi ntakanambira mfite, nta kanambira ngura, atagitenge nta gitenge ngura, ariko ukavuga ati nkora ujya murimo. Rero urumva yuko bikora na wa muntu biri muri we. Rero tuba dukeneye supporting y'abantu benshi, cyambere n'amasengesho, kabiri mu kudukomeza n'uburyo bw'amafaranga muri uwo murimo wa gospel. Murakoze na cyane cyane. Ijambo rero ushobora kuba wobwira abantu badatahura by'umwihariko iyo babonye umuntu ariko arakora indirimbo zihayagiza Imana, hama kandi bakamwirengagiza bafise ico bashobora kuba bamufasha. Murakoze. Ico no babwira nuko abantu barabakeneye cyane, barabakeneye, na je ndimwo ndabakeneye, nkeneye supporting yanyu. Burya namba dushobora gusohora igikogwa ukemera ugasohora video, sikuba ufite uburyo bwinshi, uba wihevye, uba wiyanse, ukikorera umusaraba kubera ukurikire Yesu. Kandi Yesu yavuze ati ngo azoduhezagira mu ijya mirimo nyene dukora. Rero kandi Yesu mu kuduhezagira ntazomanuka ngo aduhereze amafaranga, ariko wowe uba wiyumva yuko ushobora gusupportinga ujya murimo. Nukuri ndabibasavye nimuze mwikawushe, musupporting umuririmbyi wari wo wese, ujya mwanya abari mu bihe bitoroshe, ariko supporting yawe yoba ifise ikimaze kandi Imana yoba guhezagirira. Murakoze na cyane cyane. Urakoze cyane. Uyu munsi rero imbere yuko nza guhava ndagusezerera, ndagomba kugira ngo abariko baragukurikirana batahure ijambo ry'Imana icarico, ijambo ry'Imana riciye mu mukozi wayo, cyangwa se ijambo ry'Imana rije rifise ubutumwa buciye mu ndirimbo, bagitahura iki kintu imbere yuko nza guhava ndagusezerera. Murakoze cyane. Ego. Ijambo ry'Imana mvuge ko ari Imana, kuko Imana niwe jambo. Kandi igihe cyose ukurikiranye ijambo ry'Imana wiyuguriye umutima ubona ubugingo, kuko uyu mubiri twambaye siwe muntu, ariko umuntu ari ndani, kandi uyu muntu ari ndani aba akeneye ijambo. Rero iryo jambo si ijambo ry'umubiri, ariko ni ijambo rivuye ku Mana. Rero kubwo kugira umubiri umere neza kandi witandukane na bijya bibi, ube mu buzima bwo kwidegembya, uyu mubiri ukeneye ijambo. Rero ijambo ni ryiza biciye mu mvugabutumwa, abavuga butumwa n'imvuga butumwa z'indirimbo, biratuma uyu muntu ari ndani atotahara, abaho neza, yiyumva yuko akwiye kubaho nk'abandi, kuko ari abantu bataye ivyizigiro, ari abantu muri bo bamaze kubona yuko je no kwipfira, kuko byarambaye ko ari igihe nigeze kwibaza none jewe maziki, ariko biciye mu ijambo nasubiye guhagarara kandi. Rero ijambo n'ubuzima, tubaye mu ijambo tuzabona ubuzima. Murakoze. Asante sana, urakoze cyane.
akajambo kanyuma rero wobwira abantu bariko baragukurikirana havye umwihariko unakangurira abantu kugira ngo baje kuri YouTube barabe ibikorwa vyawe ndetse n'umurimo w'Imana sinzi ko ushobora kuba address y'ahantu usanzwe ukorera ibikorwa vy'Imana kugira ngo uwoshima kukugenderera haba ku karago haba no mu bikorwa vy'Imana bitandukanye haba bakeneye gusengerwa haba bakeneye n'ibi ndazi ko ari impano nyinshi ziri muri wewe ingene bashobora kuba bo gutora. Murakoze. Yego. Hanyuma nambwiye ko nza kubashimira. Murakoze. Ntanshimira Peace International TV. Na gifaransa nzi ariko nyene yabivuze n'icyongereza munyihanganire. Hanyuma nshimira n'abariko baradukurikirana bazodukurikirana bakaturaba Imana ibahezagire cyane. Hanyuma ikintu novuga nuko no bashishikariza kuba mu Mana. Hanyuma bari mu mwiza bakavayo kuko mu mwiza si heza. Abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bakamwakira kuko izi ndirimbo za gospel nizishobora kukunyura neza igihe nushobora no kuzitahura neza kuko ari umwanya ubona umuntu ariko ararimbuka avuga ati ujya muntu nyene yishakira amafaranga ariko utazi ko ari kintu Imana ikeneye kuguha kigukize. Rero igihe cyose uza kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza uzatahura uyu murimo kandi bizagufasha. Hanyuma nyene je nkorera imirimo ndumuririmbyi uko bisanzwe nkaba n'umuvuga butumwa nkabasengera ku ishengero rya Pentecost umuco w'isi ushitsa kuri station abandi bashobora kuhansangaho nyene ukaza ugahezagirwa natwe. Imana ibahezagire cyane ndabakunda kandi mubandanye mudushigikira supporting yanyu ituma twe duhagarara. Murakoze. Asante sana Imana igwezagire cyane. Ariko kandi noneho tubanze tugende kuri amenivuta amacozi cyatubana duheraheza. Murakoze. Yego dushire ko amenivuta amacozi katurangirize abariko katurangirize. Umeniokoa Yesu, umeniokoa Yesu, umeniokoa Yesu, Yesu wangu we ulivuta aibu yangu Baba, wakati nisiyozani, wakati niliachwa, wakati niko nachekwa, Yesu we ulivuta aibu yangu Baba, umenifuta machozi. Amen. Asante sana. Merci beaucoup. Imana igwezagire cyane. Amen. Murakoze. Yego.